kacu gahugu keza sagwa amahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatembagaye iyakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga esa gatutu kawe Burundi kw'isi yose naho nagasanze ariko ni vyiza cyane mwana n'abazana iterambere nka Mariya mari kuronka akazi ni sawa rero umuntu ko akora azana umutaga agira akabazanira iterambere kandi murabona arakunda kuja hanze bagiye gusuma uyu ni sawa murazi ko ari abandi bagenda bagacavuga ngo bakize ngo bibereye mu gihugu cyateye imbere agomba atubwire kugira wiyumvire wari usanzwe uri hanze mbega wagiye wari impunzi hanyuma wahinduye gute ku buryo ugira ivyiyumviro byo kuza guteza imbere igihugu amazina bayita Albert Manishimwe abasanzwe mvuka ku mutumba wa Mibanda zone Kizuka komine Rumonge amashuri nize hano nagarukiye mu mwaka w'icenda mu 2012 naragiriye ibakwe ndakurikira mu gihugu ca Uganda candagiriye ibakwe bacabanjana muri Amerika nani ngiye impunzi maze kugerayo nagiye mfise na vision mvuga na ilifo yuko natwe tugenda ni hari tugenda nani kwicara hari ikintu uzokora kizomarana n'iki igihugu yamaze kugerayo nageze anshika nkora mu Uganda babagana n'ingurube umunsi twabaga 1,100 mugabo nkiyumvana ati none ku 1,100 ku munsi bazikora amajyana mwero rimwe canke bazegeranya mu bazorora bo mu bisanzwe mu bihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko nani borora kira ntari bifise na mworoza gize nana akomeye rero kandi urumva abayari yemeje nani kugira ni kuvugana nati jewe kirana nino ntara tuvuge nk'intara nani ya Burunga ije nzisinya gutangana n'iki inyama z'ingurube ahora niho waciye wigira neza ntaciye nigira maze kuvyiga niho mumaze kurongora amabanga yo kurongora igihugu numva musize umugambi wo bworozi nani imbere nanje nabaye mu Barundi nani mu bambere mu gushira mu kino gisata mugana bikoze abarundi benshi nani bantwenga bavuga ibintu bikurakora ibi bikorwa na leta ntibishoboka mugabo naragerageje ndakora nahereye muri komine Burambi turashaho iferme nani ya mbere turasubira ku mutumba nani wa Busaga candamanuka nangaha nani mu ntuze ngaha nani mu Kagongo byarangoye mu ntango nani za mbere mugabo nagomba shimire ubushikiranganje bwo n'ubworozi hamwe na Izabu kuko hari umuntu ubwa mbere byarananiye nagiye nani mbaza bita Dr Alfred yahoze atwana nani Izabu niwe yagenda nagira ntanyereka vyogenda nano kunuku kongeze nagomba shimira ubushikiranganje bwo n'ubworozi ukuntu budahengeshe nani kugira ne kudufasha mu bitaba twishoboza rero no munsi ngaha turafise ingurube zingana 2,000 hafi na 300 mugabo no mwaka ndafise ingurube zingana nka 400 izo ngurube ndabona inyuma y'amezi 6 uno kanzo bafise nk'ingurube hafi 600 kuko ni na jewe ngaho kuva ngeze hano payeje narayaha ingurube zingana na 600 bisugura izo ngurube yo ndazigumana zose umba ndafise mu 2,100 mugano kubera nzangena ndazigwiza kugira ngo ngirende ngire ntabandi hama ku kintu kijanye n'ubworozi ndiko ndazana n'abandi ba diaspora bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turiko turaza turabishiramo na nekina nimwe inguvu no kundweza harabona akiriye bariko rabizana barabishiramo na mitahe nkuko ana jewe sanzwe ndongo urwego rw'igihugu Confederation Nationale des Éleveurs au Burundi ndiyemeje mu myaka 5 ko Uburundi azaba ari nka Denmark ibanye abanyagihugu 6,000 mugaye banye ingurube miliyoni 400 bisigura umuru kiranane munyagihugu ya parite na kungurube 14 rero nyene cyo mukuru w'igihugu turashakana n'uko ibintu by'ubworozi two koranganane mu Burundi kuko tujana n'ingurube ndabona na vision hari ivyo hari kete nani nandi cinerekana ni vision ijya 2040 2060 kingurube dushobora kutuzana
gishobora guheza ikibazo c'amafaranga mva makungu kuko turegereye Kongo inyama bakenera ni nyinshi twagiye kuvizitayo mugabo dusanga ivyo nani bakeneye twoshobora kubironka tutagize naniki amafilme manini rero hano ndiko ndagomba kuhategurira ibihumbi 25 bo ministre yamaze kuba anshikiriza naniki nanitongo inani buyengero none ngomba nani gushirayo yanambaye ni bugenda nanye ngomba nani kujayo rero nasaba bino bintu ko aba prive ngo dufate nani mu ntoki mu myaka 5 bamaye gutwara confederation runo gwego muzoba mugize mwishima muvugana bati confederation imeze nani neza hamwe nagomba ndagushikirize mwarampaye confederation bo naragerageze gushinga amakoperative urwego rw'igihugu nani gose atamfasha nani nimwe narose mugabo natwashinze amakoperative urwego nani rw'igihugu amakoperative baragize ntameze nani neza turarusha no gutora muri confederation reglement d'ordre intérieur twese twarahejeje rero nagomba ndakumenyesha ukijanye nani n'ubworozi bw'ingurube ndagisubiyemo inyuma y'imyaka 5 igihugu izagifite isura nziza ubworozi bw'ingurube murakoze ni byiza bwa mbere nagira ngo ushimire nyine ko ukija no ku rwego rwa confederation urazi ko nagenda umunywanyi kandi mu cyifuzo nuko dushaka yuko Uburundi mu bintu bizozana amahera mva makungu harimwo ingurube kandi ndiko ndaraba ubu biriko bigira kure naje ncenezerwa kuko naje warampaye isoko rega naje nshembone ibibuguru byanje aho byashobotse nuvuga yuko tushaka yuko mu ntara yose n'imiburi mu minsi iza nko mu mwaka mu myaka 2 nk'intara yose ishobora gushora nk'ingurube zitari munsi y'igihumbi ku munsi umva nk'ubu turose ingurube igihumbi ku munsi mu ntara no kuvuga duca turonka ingurube ibihumbi 18 zibagwa ku munsi novuga ico gihe tuba dushobora kugira rero amasezerano n'ibindi bihugu kuko bakubwira bati uzompa itoni zingana iki mu ndwi urumva rutiyemeza yuko uzoshora nk'itoni zirenga 100 ku ndwi ntushobora kuvuga ngo uraronka isoko hanyuma abantu nuko mu Burundi ntibari bwamenye twarasamaye ibiteza imbere igihugu nk'igihugu ca Denmark barihaye intumbero bati Denmark izotungwa n'ingurube uno munsi ugiye kubaza igihugu ca Denmark bakubwira bose ko ingurube ariyo iteje imbere igihugu ca Denmark bakoramwe ibintu byinshi mu ngurube harimo amavuta harimo imisoso byose nta na kimwe byose barabihingura ugasanga bivuyemo byinshi mu bagacaja no mu burimwe kuko bacagira amase menshi bakayahingura naragiye no mu kindi gihugu nko muri Libani nasanze ahantu babaga inkoko 50 ku munsi nuva amakoperative arorora hakaba baza baratanga imiswi bongera abandi baca bazana izinyama zikabagwa ugasanga nkabo baca bazishora mu bihugu bitandukanye rumva twe nko mu Burundi turashobora tubavuga tuti tuzobaga ingurube nk'ibihumbi 20 ku munsi duce tubaga nk'inkwavu nk'umuriyoni ku munsi tukaza tubaga nk'inkoko ugasanga ivyo byose dushoye hanze ku buryo uzosanga mu Burundi aya madevize biriko barirondeza nta nico muzamukiye akeneye kuko muzamwinjiza menshi kurusha ivyo mukeneye kuzana kuko burya buca dutangwa guhingura ibi dukura hanze byose turabifise ngaha none twamaze kugira amahinguriro tukabihingura byose ntaco tuzatugikura hanze nayo madevize urumva azoba arayo kuziganya nyene kugira ngo tuziganirize kazoza k'abana bacu ibi rero ubu n'umushinge urumva ko abo muri diaspora benshi ariko baraza tuzogirana inama itariki 30 nsubire ndabigishe ingene bozana bagiye gusuma basume bazana nkuko kwawe n'abandi bazane bamwe baje muri ibi abandi baje muri kuko nka muri diaspora boza dufate nkaha mu Rumonge reje kubona amabuye amwe avamwe marble kuva Inyanzarake gushika ku Mugere n'amabuye gusa namaze no kuyabona ngahanye nkubu tubaza tubona ubuda cavuga ati ngira uruhinguriro rukomeye kwa marble gacagira izine nga ubundi agacagira ikindi ubundi agagira ikindi aha Uburundi buzokira rero buturi ku mushinge ico twambwira abantu nibizere ubu turi ku mushinge kandi umushinge ni mwiza kona mu 2024 tumaze kuronka yororero nk'iri uri kuraduza nk'ubu nitwasanga yindi ntara harimo iri yororero nk'iryo intara 18 zoye zigize intuzi amayororero nkaya muzoca musanga mu myaka mikeyi twamaze gutera imbere hamwe tuvanga Burundi bwo mu 2040 ahubwo 2040 kizaho igihugu giteye imbere kuko umurindi mbona turiko ni mwisi cyane nkaba rero nshimira cyane abamaze gufata umurindi ubu ndabona yuko bose ariko baraza dushiremo ubwenge dukore
kandi tuzotera imbere. None ndagukeje Imana yo soko y'amajyambere maze umwimbu ube mwiza.